ryitwa Women Choice Awards. Irushanwa ritegurwa na Global Ovation isanzwe itegura Mercedes-Benz Fashion Week Accra. Hanyuma akaba ari irushanwa riri ku rwego rwa Afurika, ni irushanwa rihitamwo umugore canke umugabo ashigikira iterambere ry'umugore cyangwa ry'abakenyezi muri rusange. Vote ikorwa kuri website ya Women Choice Award, ni www.women choice africa.com. Bashize kuri list muri 10 turi kumwe muri competition du wa kane. So far umva yuko n'urugendo rurerure ariko n'urugendo rwiza. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi abakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera ari Juma Jux Professional. Tukaba turi kumwe na Rita umunyamideri muri studio ya Buja Hit TV. Akaba yaje kugira ngo tuvugane byinshi cyane na cyane kubijanye muca mu byumva. Ndakuramukije cyane Rita. Ndakuramukije nawe. Umeze neza? Kashimwe. Uyumva gute kuburi hano? Ndaryohewe. Bwa kabiri ndi hano ariko ndaryohewe. Okay. Rita, ikintu nshaka tuvugana ko na cyane ndashaka ko tuvugana kubijanye na ya vote. Ibya vote byifashe gute? Byifashe neza, bashize kuri list muri 10 turi kumwe muri competition du wa kane. So far umva yuko n'urugendo rurerure ariko n'urugendo rwiza. Abariko barakurikirana ikiganiro cyacu bumvise vote, ndazi bamwe bariko bariyubaza ati ni vote y'ibiki, ati mbe agomba be. Bon, ndazi murashaka kubimenya. Rita, abariko barakurikirana ikiganiro cyacu barifuza kumenya ni vote y'iki. Urashaka kubabwira kugira ngo babitahure neza. Bon, ndabaramukije, nitwa Kundusenge Rita Marie Ange, ndi umunyamideri. Hanyuma ndi mu marushanwa cyane ryitwa Women Choice Awards. Irushanwa ritegurwa na Global Ovation isanzwe itegura Mercedes-Benz Fashion Week Accra. Hanyuma akaba ari irushanwa riri ku rwego rwa Afurika, ni irushanwa rihitamwo umugore canke umugabo ashigikira iterambere ry'umugore cyangwa ry'abakenyezi muri rusange. Yego. Okay, Rita, vote uri kwikogwa gute, izohera ryari kugira ngo abariko barakurikirana ikiganiro cacu bamenye ico bakora kugira ngo baguhe amajwi? Vote ikogwa kuri website ya Women Choice Award, ni www.women choice africa.com. Hanyuma bakaraba ahantu handitse ko vote, agasohoka list y'abanomine, bakaraba kategori ya fashion brand. Hanyuma bakamanura gushika babonye kuri Mary Angel, bagaca baselectiona Mary Angel, bakandika igitigiri c'amavote bashaka gutanga. Ico gitigiri kiba gihwanye n'amafaranga umuntu ashaka gutanga. Nibaza yuko si ikintu bari baherutse kumva cane c'amavote ariko ndazi ko atari n'ubwa mbere bavyumvise kuko no muri Primusic amavote barayariha. Yeah. So itandukaniro nuko hano muri byo jewe ndimwe bisaba ama carte bancaire, ama ko umuntu afise carte visa akashobora kurihisha carte visa. Vote imwe ni 0.80 Ghana cedis, donc bashobora guharuriraho hanyuma bagaca bakurikiza procedure iba yerekanwa na site web. Ya, ariko kwa dafise ama carte hariho Eco Cash, ni 79 amajana 940 amajana 289 79 940 289, niyo bashobora gutransfera ko amafaranga bifuza kunterera kugira ngo je nanje nikorere ama operation asigaye. Okay. Umuntu ashaka kuguha nk'amajwi 10 byoba byamugoye nko guharura, urashaka kumufasha yorungika nk'amafaranga ngaye nko kuri Eco Cash. Mwabari mu gihugu cy'u Burundi turabitwa ari baki bakoresha ama carte bancaire.
ni bake donc uwo bashaka kuguterera nk'umurundi abyishimiye ibyo uri kurakora yo guterera nkanga ashaka kuguha nk'amajwi 10 ndi sûr abariko barakurikirana ikiganiro baca batahura amajwi 10 abayaya amajwi 20 uko bagenda babitahura biba byiza tubatahuje cyane ya alors vote imwe n'amafaranga 300 y'amarundi ariko kugira ngo urumva nshobore gushika kuri wa mwanya w'imbere birasaba yuko umuntu ataba giharura ku majwi 10 sinogaya ufise amajwi 10 ariko n'ufise amajwi 50 80 100 nawe yogira ico afashije caterereye kugira ngo ico kibanza c'imbere ishobore kukizako ndabiza abarundi n'abarundi kazi ndetse n'uburundi bwose buzoryoherwa uburundi buramutse bubaye ubwa mbere urumva kandi kugira ngo uburundi bubu bwa mbere nuko bategerezwa kugufata mu mugongo kandi bakagutora bakaguha amajwi biciye mu kugutererana cyane cyane ego ikindi kintu Rita nibaza na cyane cyane n'abandi bariko barakurikirana ikiganiro ndisuri ko bashaka kumenya amahiganwa azobera hehe mu kihe gihugu bizogenda gute amahiganwa azobera muri Ghana mu mugwa mukuru wa Accra bitewe n'ibihe turimwo okay none bishitse ntugende nk'uko bivuga ukabikurikirana ku murongo ukabikurikirana en ligne bizoca bigenda gute agashimwe ka uzokaronka gute ujya mudaru uzowambikwa nande bizogenda gute mu bisanzwe iyo bakugeneye award mu gihe uba watsinze hanyuma ntushobore kuhaba soit ufise umuntu utuma aguserukira canke bene evenement organisation bakayikubikira umwanya washoboye kujayo ukayirecupera waba ufise umuntu hariya azoguserukira canke nawe bazokubikira umudari wawe uzohakipera umaze ku ivyo bibiri birashoboka byose bibiri birashoboka ibihugu Rita yo bamaze kujamwo mu ma competition byo bari bingahe igihugu yo baragiyemwo bakamwakira neza co bari kihe igihugu yo baragiyemwo bakamwakira nabi naco co bari kihe na bihugu byakira nabi byose bakira neza bakira neza kuko n'ubundi banyakira nk'umushitsi w'iteka umva baba bazi yuko nzoteguriye byose rero byose muri bakwakira neza Rita iyo uri mu mahanga turatwumva ngo abarundi iyo bari mu mahanga ngo benshi ntibavyemera ko ari abarundi bihora bishikugahura n'abarundi bagenzi bawe mu mahanga ukabona ntibakwitayeho canke bashatse kukwereka nkaho umengo gusa abarundi biramaze gushika canke n'amajambo y'abantu sinuka ko bimaze kunshikira personnellement ariko ama histoire nkayo ariko biramaze kunshikira biramaze kunshikira bo bari n'abantu tuzinanye donc dusanzwe tuzinanye ino i Burundi Bujumbura tuzinanye pe tunagenderanira ariko aho twahuriye bari moi intéressé yuko dushobora kwicara ngo tuganire iyo mugiye nko mu mahiganwa mu bindi bihugu abarundi bariyo baraza nyene bakagushigikira bakerekana ko ari abarundi bavyishimiye bakaza nyene bakitabira bakaza nko kuraba tuvuge nko kuraba canke kugushigikira kugira ngo biboneke ko abarundi bagenzi bawe ivyo uri kurakora bavyishimiye ariyo mpamvu baje bakitabira biterwa n'ibihugu hari nko muri Ghana nta murundi n'umwe nigeze mbonayo instead hari community y'abanyarwanda ariko bidasigura ko atabarundi bari ahubwo nagiye mbona hari umuntu yanyandikiye récemment ambwira yuko atwara diaspora yo muri Ghana ndavuga nti abo muri Ghana hari abarundi naratangaye abarundi turafite defo yo kudashigikirana kandi ni defo muri rusange abarundi bose bafite defo yo kudashigikirana na defo no kwita yo kwinubana donc iyo umusanze mu gihugu
ucumenga biriya vyari vya hariya. Iyo uza kuba nk'umuririmbyi muhira nk'uko basanzwe bataboshe cyane mu mutwe naho noririmba canke iyaba ivyo wibaza kandi wibaza ko novuga ko nako bimeze bitaza kuba ariko bimeze mu muziki bikaba ari ibintu byari bihagaze neza. Iyo uza kuba umuririmbyi wari kuririmba style iyi Ana iyo uri umwana hari ukuntu ugenda wumva indirimbo ukazisubiramo nubwo ufise ijwi ripfuye nta muntu n'umwe akubwira ko ryapfuye kubera ko uri umwe. Tusubire mu bwana turavuye ku muziki tugiye ku mareresi. Iyo uza kuba umukinnyi w'amareresi ireresi rya mbere wari gukina ryari kwitwa gute ubiravye nk'ubu muri iki gihe uvuga ati ubu noba nzi ivyo ndiko ndakora kubera sinkiri umwana cane kandi ntunakuze kubera biraboneka ko uri umwana no mu maso uvuze ati iyo nkina filme nari gukina filme yitwa gutya kubera numva ko nari gukina ibintu nk'ibi kugira ngo nigishe abantu ibi n'ibi. Either yari kuba ufise titre ya innocence hari vocabulaire afise mu mutwe ariko kubera ko hari amajambo amwe amwe aba yarareresheje abarundi hari ibintu badatahura aba yarareresheje kumenga ashobora kuyavuga ariko nayo kuba afise figure zibiri soit figure cecetse cyane kuko ndikari biraboneka or figure mbere yuko turangiza abadafise amakarte bancaire uko bobigenza kuri Eco Cash nimero usubira uyitange hama nabo baba bibaza ngo ugomba kubakuramwo amafaranga nabo uno munsi nizere ko babitahuye abatabitahuye nabo bazogenda babitahura buhoro buhoro si ngombwa bose babitahura uno munsi yego. Yes, ndagushimiye cyane kuba wanyitavye kuba washoboye gushika muri studio ya Buja Hit. Ndagushimiye ku majambo twavuganye kuko bon n'amajambo meza umurundi kazi ateye imbere uburundi babuteye imbere umurundi kazi azanye itsinzi mu gihugu cy'u Burundi nuko Burundi buzoba bumenyekanye kandi buzoba buteye imbere cyane. Ndagushimiye cyane. N'abantu nibuze yuko niko rimwe na rimwe ukuri kubababaza ego yego ukuri kurababaza bisanzwe bizwi. Ndabashimiye cyane ndashimiye abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu yari Nancy Amanda kuri microphone nkaba narindi muri studio n'umunyamideri akiri muto cane afise imyaka 18 akaba afise ivyo asanzwe akora benshi birabatangaza kandi biratangaje c'est normal rero abantu kandi bakuvuze nabi uzurihangana se nukuri kumara n'imba nuko nyene hari ahantu hari ikintu nize respect urayiha hari ukuntu hakumenyera yego kubera ko aba yumva umenga niyavuze ataki kintu na ariko hari ahantu ugomba kwereka abantu yuko we not on the same level we not on the same level abantu bashaka kwibaza ati if we not on the same level take yourself so kuto ushaka yuko respect ufise abantu bayiha mais quand même abarundi turafise iyo defo yo gusuzugura yo kumva ko kubera ko umuntu adashoboye ikintu kurinda atogishobora cyangwa kubera ko uri uwo kwa naka hari ahantu udashobora kugera iyo ni mindset ituma ata murundi n'umwe ashobora kurenga uburundi batera imbere abari sanse kumushigikira nibo bamusubiza inyuma kandi mpora mvuga ngo nimba abarundi batashigikiye hagenda nko mu bindi bihugu bakashigikira ese nzogaruka kuko mu Burundi nico gituma yagiye irazima ugenda wumva umuntu ngo asigaye afite amanationalite abiri atatu ukavuga uti cyagera ari umurundi nk'iyaro
akiri mu Burundi ntabwo ko ari Umurundi iyo nationalité yindi yuko ari Umunyarwanda yuko ari Umukongomani yaje kubera yuko hariya yarahagiye aronka support aronka ibiraka cyangwa aronka akazi abantu baramwubaha hanyuma acabona n'ubundi aho wakiriwe neza n'ibintu ntabwo agenda kwita n'ibimutabura kandi umutekano yego kandi ngo agateka karihabwa nuko rero abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu ntimwibagire kugira subscribe ntimwibagire kandi no gutanga namwe muravyumva kugira ngo Uburundi bikunde butera imbere cyane inyuma ya kamera hari Juma Jux Professional turabashimiye cyane abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu ciao bye